Ikigaragara muri iyo nteguro y'itegeko yemejwe n'inama nshingamateka nuko leta yadugije amafaranga ashigwa mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, aho yongewe ko imiliyaridi 80 eka n'igisata co kwivuna abansi caradugirijwe amafaranga co kimwe n'ikijejwe umutekano. Icambere caronkejwe imiliyaridi 65, ikindi 32. Igisata co kubaka amabarabara n'indarayi naco nicasigaye inyuma, hatekanijwe ko kizoronswa imiliyaridi 300. Umushikiranganji ajejwe ikigega ca leta Domitien Ndihokubwayo yavuze ko leta yadugije amafaranga izokoresha, yongera iduza n'ayazokwinjira mu kigega ca leta. Iyi nteguro isaba kongereza amahera leta ikoresha, si kongereza gusa amahera leta ikoresha no kongereza n'amahera leta izinjiza. Mbega none nta ngaruka turabanza tukiga ingaruka muri rusange. Iyo turiko turavuga yama indicateur macroeconomique nuko tubiraba muri rusange. Hariho ibyo ushobora gusanga umuntu avuga ngo jewe biramuhoteye, mugabo biraba mu gihugu cyose ugasanga birafise ingaruka nziza. Mbega ingaruka yoba nko mu gihe budget toboneka tugaca tubaci umwaka uza nta budget hari, ingaruka mumva zongana gute? Twibaza yuko rero uburyo bubonetse ku bwinshi ubwo ni vyiza, mugabo ukaboneka ku buryo bw'uko butabuza ibindi bikorwa kuranguka, butagira uwo bubuza gukora. Iyo nteguro itegekanya kandi kuronsa ishirahamwe ARCT rikurikirana ingene amashirahamwe yo gutumatumanako amakuru akora mu ntumbero yo kuyagenzura neza. Ico gisata kizoshirwamwo imiliyaridi 20 eka n'igisata c'indero n'amagara y'abantu biri mu vyaronkejwe uburyo bwinshi muri iyo nteguro. Iyo nteguro y'itegeko leta izokoresha mu mwaka wa 2023 ikaba yerekana ko habura amafaranga ngana imiliyaridi 200 leta itabona aho izoyakura.